Mwaramutse neza nanone nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu amuherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze abatwumviriza nga kuri nomboresha kure ya channel ya Burundi News TV imbonesha kure imwe dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane abari karavugwa hirya no hino ku isi. Turi kuwa mbere kwigenekerezo ya 2023 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kurabira hamwe rero idonido ry'amakuru akomeje kugenda haravugwa muri cino gitondo abuzimwe ariko turaza kwibanda ku makuru akomeje kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu ci Burundi ariko twerekeza no mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze mwese rero dore ingingo nkuru turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cacu cuno mwanya. Amakuru yihuta hejeje kugenda aradushika muri uno mwanya aramenyesha by'umwariko yuko imwe mu mirambo canga ibiziga bishaka kuri 80 by'umwariko byaje kugenda biraboneka mu ishamba ry'ikibira byari byakuye umutima abanyagihugu bivugwe ko by'umwariko ari bamwe mu basoda b'i Burundi bari bamaze imisi barapfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ariko kandi mu rwego rwo kugira ngo bajijishe cyangwa se by'umwariko ahere kuzajya hamenyekana iby'ibyo biziga biba byapfiriye nga muri Kongo mu ngwano zimaze imisi zirabahuza n'umuhari wa M23 biravugwa ko rero amakamyo ari kujyaza akabamena ngaho muri iryo shamba rya kibira risanzwe by'umwariko rirahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Haraheze kandi igihe kitari gito yahongeye kugenda haribonekeza ibindi biziga by'umwariko by'abasoda bivuga ko rero bari bambaye impuzankano y'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bamwe mu begereye imipaka ihana imbibi cyane abari ku kibaya ca Rusizi baremeza neza yuko rero imodoka zimwe na zimwe z'amakamyo ziriko ziraturuka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zipakiye ibiziga by'abasoda bivuga ko rero baba bambaye impuzankano y'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kizwi nka FARDC ariko kandi amakuru yibanze adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwariko abasoda b'i Burundi iyo binjiye muri Kongo bahita bambikwa impuzankano y'igisoda by'umwariko ca Kongo mu rwego kugira ngo babashe kuba bojijisha aby'umwariko abo bahanganye nabo bari mu muhari wa M23 ariko kandi mu bihe bigiye bitandukanye umuhari wa M23 biciye mu burongozi bwabo bagiye bagaragaza neza ko bari kugenda bakozanyaho na bamwe basoda b'i Burundi ndetse hagiye haraboneka bamwe bagiye barafatwa amateko bakaba bakibarizwa by'umwariko mu bigo bimwe na bimwe by'umuhari wa M23. Amakuru rero yihuta adafite ivumbi aravuga ko abasoda benshi biganjemo abamaze imisi barapfira mu ngwano zimaze imisi zirahuza impande zombi muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arizo by'umwariko ziri kuzanwa zigashyirwa muri iryo shamba rya kibira. Ni mu gihe rero abanyagihugu bakomeje kugenda baragira impungenge z'uburyo by'umwariko hakomeje kugenda harapfa abantu benshi nyamara kandi ku ruhande rw'u Burundi bakaba bakomeje kugerageza kurungikayo izindi ngabo. Turaza kandi kurabira hamwe canke tunibukiranye uburyo rero hagiye haribonekeza impfu zimwe na zimwe guhera umwaka uheze w'ibihumbi 2023 gushika muri uyu nguyu 2024 aho hagiye haragaragara bamwe mu basoda bakomakomeye cyane bafise n'amapeta akomeye cyane nga mu gisoda cy'u Burundi bagiye barapfira nga muri Kongo cane mu bice bya za Kicanga ku musozi wa Bwiza Mweso ndetse na za Mushaki ndetse n'ahandi henshi cyane yagiye atandukanye. Abasoda b'u Burundi bahoze bafise ibirindiro kuko bikomeje kugenda biragaragara. Umwe mu banyepolitike nga mu gihugu cacu cy'u Burundi avuga rikijyana umutama Honorable Agatogwasa ukomeje no kushimangira ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu yaje kunenga igisoda cy'u Burundi by'umwariko maze aza gusaba urongozi bw'icyo gisoda cyane General Prime Niyongabo yuko iki gisoda gikwiriye kwikubita agashyi hanyuma by'umwariko kigakosora imikorere yacyo kikanahagarika gahunda zo kurungika abasoda muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muraza kunyemerera kandi tunerekeze nga muri icyo gihugu ca Kongo n'ubundi aho bivuga ko rero muri ngereza nkuru ya Makara aho by'umwariko haherutse gushigwa hagaragara raporo zishimangira ko abagore batari bakeya baherutse gufatwa ku ngufu mu nyuma y'iko rero hobaye igikorwa cyo kugerageza gutoroka kw'imfungwa zari ziri muri iyo ngereza nkuru ya Makara yarimo imfungwa zishika ku 15 zirenga ariko kandi bivuga ko abakenyezi benshi by'umwariko baje kugenda barafatwa ku ngufu abandi baza kugenda barakorerwa
by'umwihariko ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubu noneho hari imfungwa nyinshi zaje kugenda zirarekugwa nyuma y'ibibazo bimwe na bimwe bikomeje kugenda biribonekeza. Nyamara Minisitiri w'Ubutabera muri Congo Constantin Mutamba yarakomeje kugenda agaragaza neza ko yoba afise intumbero yo kugerageza kugabanya ubucukike mu magereza no mu mabohero amwe namwe ga muri Congo, ariko kandi abacamanza bakaba bakomeza kugenda barabirangaho mu gihe by'umwihariko n'utari wacirirwa urubanza ndetse n'ufashwe ata bintu bikomeye yagirizwa kuba yakozwe ahita arungikwa muri iryo bohero. Iri bohero ni rimwe mu mabohero ya mbere akomeye cyane ngaha muri Congo, ndetse akaba ari rimwe mu mabohero yubatswe kera, ariko kandi akaba afise ubushobozi bwo kwakira imfungwa zishika ku 1500, ariko gushika ubu ngubu akaba habarugwamo imfungwa zishika ku 15,000 birenga. Icyakora benshi baratorotse, abandi bicwa n'amasasu y'abacungera iryo bohero, ariko kandi nubwo hatigezwe harerura byemezwe ko harimo bamwe rero baba baratorotse. Amakuru avuga ko rero abarenga 1000 bo baratorotse iri bohero nk'uko biriko biratangazwa. Ndabahaye ikaze mwese rero shiti banywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, turabifuriza kumererwa neza, tunabaha ikaze mwese. Abatwumviriza by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu ntara zigiye zitandukanye, turabahaye ikaze muri ino ndwi twatanguye, turabifuriza kuzayisoza mumeze neza cyane. Abatwumviriza namwe muherere mu bindi bice bigiye bitandukanye nga ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze cyane, tuyifuriza kumererwa neza cyane. Abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabifuriza ibihe byiza. Nimba ari ubwa mbere ushanga rero kuri nombonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi ucurabana natwe 5 kuri 5. Reka turatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yihuta by'umwihariko dukesha abacungera umutekano muri iri shamba rya Kibira risanzwe rihana imbibi n'igihugu c'u Rwanda, ndetse hakaba n'umupaka uhuza igihugu cacu ciza c'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Biravuga ko rero by'umwihariko ibiziga by'abasoda abishika kuri 80 byaje kugenda birahaboneka, hamaze kugenda bamenyekana ingene ndetse naho byoba byaturutse. Amakuru yihuta rero by'umwihariko aturuka muri iryo shamba kuri bamwe mu bagaride canke abahacungerera umutekano, ndetse by'umwihariko bahuriza ko n'abandi basanzwe baraturiye ku kibaya ca Rusizi, ahasanzwe harifashishwa n'abasoda b'i Burundi bambuka barajya muri Congo ngaha mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'abandi baba bari kuvayo. Bivuga ko rero hari imodoka zimwe na zimwe z'amakamyo zikunze kuzana by'umwihariko ibiziga by'abasoda b'i Burundi baba bapfiriye muri Congo mu ngwano zimaze imisi zirabera muri icyo gice. Amakuru yihuta rero adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko aragaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda biragaragara, byerekana neza yuko by'umwihariko nubwo hatajya haratangazwa imibare y'abasoda baba bapfuye cyangwa se baba bariko barapfira nga muri kino gihugu ca Congo, bivuga ko rero abasoda b'i Burundi ari bamwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko barapfa ku bwinshi cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bayamiriza, bavuga ko rero ari akamaramaza ndetse ari n'ishano kubona igihugu c'u Burundi kidategwa umubabaro n'abantu bakomeje kugenda barapfa. Hari bamwe rero badatinya kuvuga ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye yabakomeje kugenda aratwagwa umutima namwe mu mahera, ariko arashikishwa ngaha muri kino gihugu by'umwihariko, ariko kandi gushika ubu ngubu amakuru yihuta akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye ngo yaba yongeye kotswa igitutu namwe mu bamwegereye, aho bakomeje kugenda baramusaba by'umwihariko aho bakomeje kugenda baramusaba ndetse barerekana neza yuko by'umwihariko yoba akomeje kugenda arakora ishano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafite ivumbi na gato ya rero by'umwihariko akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko haba hariko harakogwa ibishoka byose mu rwego rwo kugira ngo here kuzajya ngo haramenyekana ingene ndetse n'iherezo ry'abo basoda. Mu bihe bigiye bitandukanye abasoda b'abarundi bari muri Congo bakomeje kugenda bariyamiriza bavuga ko rero bariko barapfa cyane, abandi bakavuga ko bariko barahura n'ibibazo bikomakomeye cyane, ariko ku ruhande rw'u Burundi akaba atakintu na gitoya bigeze barabikoraho.
abanyepolitiki bamwe na bamwe by'umwihariko biganjemo abavuga ari kijana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bakomeje kugenda baramagana ibi bikorwa ndetse n'irungikwa ry'abasoda muri Kongo bakajya kugwana intambara zidafise icyo zivuze ku ruhande rw'abarundi. Ni mu gihe kandi n'abaharanira agateka kazina muntu bakomeje kugenda baramagana ivyo bikorwa. Kwikubitiro by'umwihariko bamwe mu bayobozi bamwe na bamwe ndetse na bamwe mu babaye bategetse by'umwihariko na bamwe mu banyepolitike barimo nk'umutima Honorable Agathon Rwasa bacyumva iyi nkuru rero y'umubabaro, nubwo by'umwihariko byavugaga yuko abo basoda bari bambaye impuzankano by'umwihariko y'igisoda ca Kongo. Amakuru yihuta aravuga ko rero abo basoda n'ubundi abari abasoda b'i Burundi iyo bageze muri Kongo bambikwa impuzankano y'igisoda ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bo kwitwara neza ndetse babashe kuba bagwana ata muntu n'umwe abatahuye. Honorable Agathon Rwasa rero yaje kugenda yamagana ivyo bikorwa ndetse aza no kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biragaragara ndetse n'ibikomeje kugenda birakorwa by'umwihariko ari bigaragaza by'umwihariko ko General Major Evariste Ndayishimiye iyo bashaka kuzageza igihugu cy'u Burundi ahantu habi cyane, ndetse abatari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwihariko General Major Evariste Ndayishimiye ariko yisemera, ndetse aho bivuga ko rero atamunyagihugu n'umwe ashobora kuzongera kumwizera mu matora yimirije, mu gihe rero bamwe barira bakavuga ko rero bakomeje kugenda by'umwihariko barabangamirwa n'uburyo abasoda b'i Burundi bakomeje kugenda barapfa. Munyemerere dusubire inyuma ho gatoya. Guhera mu mwaka wa 2023 ingabo z'u Burundi zari muri Nord Kivu zarakomeje kugenda ziragira agahinda cane y'abasirikare bari muri batayo y'umunani ndetse na batayo y'indwi ya Tafoke. Amakuru yihuta cyane yavugaga yuko rero mu bice bigiye bitandukanye abasirikare b'u Burundi bagiye barategwa n'umuhari wa M23 mu birindiro byabo, cyane ibyari biherereye i Masisi. Zari intambara zitoroshe cyane, abasirikare b'u Burundi baje kugenda baragaragara baromoka. M23 igaca irigarurira uturere bari bajejwe gucungerera umutekano, ariko kandi bikaba binavuga ko rero abenshi bagiye baranicwa, abandi bakaba baragiye barafatwa mpiri. Kugira ngo mwaragiye murabona amasanamu ndetse n'amavideo byagiye birahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Amajwi y'abasirikare b'u Burundi rero by'umwihariko yakomeje kugenda arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ku WhatsApp yarateye ubwoba. Amakuru dukura rero mu masoko yacu mu gisirikare arateye agahinda. Ibikuru rero bikuru bigaruka muri ayo majwi rero, ayo majwi by'umwihariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara nibyumvikana bivuga ko rero abasoda b'u Burundi bariko barapfa cyane. Yaragiraga ati harapfuye abasirikare benshi cyane ku buryo rero abasoda bonyine bivugira ko rero bahahamutse badakeneye gusubira kuja kugwana muri Masisi. Abasoda rero bavuga ko bitazoroha no kumenya neza abapfuye uko bangana cyangwa se umubare wabo. Abasoda barasanzaye bahunze by'umwihariko barahunze mu Rudavagi. Ubundi iyo babonye rero ko urugamba rutameze neza by'umwihariko abasirikare barumvikana ingene bakinjura bakajya kwisuganya gushasha nkuko bisanzwe biragenda. Niko rero niko byabaye icyo gihe. Umusirikare wese yatunzwe nayo yameze bata ibigwanisho n'ibikoresho byinshi cyane, bafata inzira zigiye zitandukanye barataha. By'umwihariko hari bamwe rero bagiye baratwandikira bavuga ko bari mu mashamba batazi ingene bazoshikira ibarabara. Hari abandi rero by'umwihariko baragiye batanga ubutumwa bavuga ko bageze mu nkengero z'ikiyaga ca Kivu, ahari abagiye baratangaza ko bahisemo kugenda n'amaguru gushika muri Sud Kivu nkuko biriko biratangazwa. Abasoda benshi bavugaga ko rero by'umwihariko badakeneye gusubira guhendwa ngo bajye kugwana n'umuhari wa M23. Abasoda ba Kongo rero badashaka kugwana. Abasoda b'u Burundi rero baridoga cyane ingene abasoda ba RDC babatana urugamba, ngo abarundi ngo bararishwe amahera menshi cyane, nibagende bawote niko bakomeza kugenda baratangaza. Bikaza kugenda bituma rero abasoda benshi
bakomeza kugenda by'umwariko barapfa cane by'umwariko abasoda by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Umukuru wa campaign ya kabiri muri patron ya karindwi ya Tafoke by'umwariko ariko abahatira bo gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasoda rero babona yuko rero uwo mushefu wabo ashaka kwicisha iyo campaign rero ikibanza yarimwe rero nticatewe, ariko kandi nabo bari bahataye baragenda. Abo basirikare rero bifuza gusubizwa ahitwa Isake, hanyuma rero Goma, hanyuma Sud Kivu, bagaca by'umwariko bareka kongera gusubira mu mirongo y'imbere ku rugamba. Hari abasoda kandi barakomeje kugenda bandika baratabaza basaba yuko rero by'umwariko ko akamo kotegwa by'umwariko bagasaba gutahanwa mu Burundi. Abandi nabo rero bavuga ko bifuza ko M23 yoreka kubakurikiza amasaso by'umwariko mu gihe baba bariko barahunga bagenda n'amaguru. Hari abandi rero by'umwariko hari abandi bakomeza kugenda bavuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwabo. Iri jambo by'umwariko rigaruka cane mu ma audio menshi cyane y'abasirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi ntibumva impamvu rero bariko baragwana muri Kongo ndetse n'umuhari wa M23. Abandi bakaba bakomeza bagaragaza neza yuko rero bahenzwe, ni mu gihe kandi ingwano zigikomeje ndetse binavuga ko rero impande zombi zikomeje kugenda zirisuganya. Ntibumva rero ingene bagwanira igisirikare ca Kongo co nyine kidashaka kugwana. Barababazwa n'ingene rero badafise ibigwanisho bikwiye kandi bijyanye n'imirongo n'urugamba barimwo. Barababazwa cane by'umwariko n'umwambaro wa Kongo baba bambaye, bakaba by'umwariko atani bibaranga bafise. Barababazwa n'amahera rero abakongomani baguma rero babagiriza kandi ibota atayo babona. Abasoda b'u Burundi baridogera cane abasoda ba Kongo bashira ibigwanisho M23 kurusha by'umwariko kujya kugwana nkuko biko biratangazwa. Umwe mu basirikare yaraye by'umwariko atubwiye ati nimusemerere leta y'u Burundi idukure muri iyi ngwano, atari gutyo ce mushaka mubwire by'umwariko imiryango yacu ko azotaha bakera by'umwariko tuzohera hano. Abantu benshi rero bakomeje kugenda baragaragaza by'umwariko ndetse barerekana neza yuko batewe umubabaro n'ibikomeje kugenda biraba ndetse n'ishano rikomeje kugenda riragwira abasoda b'u Burundi bakomeje kujya kugwana muri Kongo. Amakuru yihuta by'umwariko dushikaho ubu ngubu nuko n'ubundi ku ruhande rw'u Burundi ngo haba hariko gutegurwa izindi batayo, ndetse no ku ruhande rwa Kongo hakaba ariho harategurwa abandi basoda benshi cyane ngaha mu mujyi wa Goma, ubwo mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba bivugwa ko rero hashizwemo ikigo gikomakomeye cyane, ikigo by'umwariko gisanzwe kirakoreramo abasoda biganjemo abacanciro baturutse muri Israel ndetse n'abanyaromania. Bivugwa ko rero baba bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuba by'umwariko, kugira ngo rero babashe kuba bofasha cyangwa se botanga ubufasha kubigendanye no guhugura abasoda no kubahereza imyimenyerezo. Amakuru yihuta rero adafite ivumbi akomeza kugenda adusumira, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwariko bariko barategwa impungenge ndetse n'ibikomeje kugenda biraba ndetse n'uburyo bashobora gukomeza kurungikwa ngaha muri kino gihugu. Nyuma rero y'ibiganiro bisa n'ibyongeye kugenda birazamba, amakuru yihuta adafite ivumbi akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anashimangira yuko by'umwariko ibintu bikomeje kugenda biradogera ndetse biranafata indi ntera, ndetse bikavuga ko rero hagiye kwaka umuriro, noneho undi muriro uteye ubwoba. Biravuga ko rero kimwe mu bintu byadobeje ibintu ari inama zimaze iminsi ziraba hagati y'impande zombi, ku ruhande rw'u Burundi ndetse no ku ruhande rwa Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi by'umwariko ibintu bikomeje kugenda birashimangira ndetse bikanagaragaza neza yuko by'umwariko izi ngwano ziriko zirategurwa zishobora kuzasakara mu karere k'ibiyaga binini cyane. Mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, igisoda c'u Rwanda rero kizwi nka RDF cyarinjije mu ngabo abasirikare bashya rero barimwo abasore n'inkumi bari bamaze amezi ashika muri 6 mu myimenyerezo mu ishuri ry'imyitozo ya gisirikare rya Nasho ni mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'icyo gihugu.
umuhango wo kwakira rero by'umwihariko abo basoda ku mugaragaro by'umwihariko abasha nyine warayobowe n'umugaba mukuru rero w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, witabirwa kandi n'abandi basirikare bakuru cyane barimo abagenerali, abaofisiye bakuru n'abato ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye zo muri RDF. Muri uyu muhango kandi by'umwihariko abasoje iyi myitozo baragaragaje ubuhanga bahungukiye, harimo rero gukoresha intwaro ndetse n'imyimenyerezo igiye itandukanye njyarugamba ndetse n'amayeri agiye atandukanye ku mirongo y'urugamba, ndetse bashimangira ko rero biteguye neza gukorera igihugu ndetse no guhangana n'uwari we wese yohyahiya gushaka guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Mu ijambo ryiwe General Mubaraka Muganga yarashimye aba basirikare binjiye rero mu ngabo z'u Rwanda kubera kwihangana bagaragaje ndetse no kudacika intege muri iki gihe bari bamaze muri iyo myimenyerezo nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Yaboneyeho kandi kubaha ikaze mu muryango mugari wa RDF, anabasaba gushira mu bikorwa rero ubumenyi n'ubuhanga bungukiye muri iyo myimenyerezo. Bashoje kugira ngo rero bizobafashe mu kurengera ubusugire bw'u Rwanda ndetse no kurinda abanyagihugu bago. Yashimangiye kandi ko rero akamaro ko kubahiriza indangagaciro zibanze za RDF na cane imyitwarire iboneye, kuko rero ayo izobafasha mu gukorana neza na bagenzi babo basanzwe barakoreramwo. Muri uwo muhango kandi by'umwihariko Bizumuremyi Alisa rero niwe wahawe igihembo nk'uwahize abandi rero muri rusange, akurikirwa n'uwitwa Nshimiyimana Leonce nk'uko biriko biragaragara. Ni umuhango rero by'umwihariko wari mwiza ndetse by'umwihariko wari witabiriwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye ku mpande zombi, ndetse by'umwihariko bikaba byaranishimiwe cyane. Igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko cyakomeje kugenda kiragaragaza ndetse kiranerekana neza yuko by'umwihariko giteguye gukomeza by'umwihariko kungura ndetse no kuzana abandi basoda bashasha, ndetse abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda by'umwihariko banifuza kwinjira mu gisoda cy'u Rwanda. Igisoda cy'u Rwanda rero by'umwihariko kirafise imbaraga zikomakomeye cyane, haba ikigwanira ku butaka, mu kirere ndetse no mu zindi nguni zigiye zitandukanye. Ibi biragaragarira mu buhanga ndetse by'umwihariko no mu bice bimwe na bimwe cyagiye kiragerageza kugenda kiragaruramo amahoro n'ituze nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Bamwe mu bajejwe umutekano mu bihugu bigiye bitandukanye birimo nka za Mozambique ndetse na Repubulika ya Centrafrica baragaragaza ingene rero gukorana n'igisoda cy'u Rwanda ari nta makemwa. Mu minsi iheze kandi nibwo inzego z'umutekano z'u Rwanda by'umwihariko na perezida w'icyo gihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaje kugenda arashimira abasoda bari bakubutse mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro n'ituze mu gihugu ca Mozambique kwa perezida Philippe Nyusi. Amakuru yihuta by'umwihariko yaje kugenda aragaragara, yashimangiraga yuko rero izo ngabo zakoze ibishoboka byose ndetse zikagerageza gukora neza, ndetse amakuru yihuta adafite ivumbi yashimangiraga ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara, bigaragaza neza yuko ingabo z'u Rwanda by'umwihariko zariko zirakora akazi kazo neza. Bivuga ko rero ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique by'umwihariko babashije kwirukana ndetse no kugarura amahoro n'ituze mu ntara ya Cabo Delgado mu bice bya Mocimboa da Praia, ndetse bikaba binavugwa yuko rero ubu noneho hagezweho kugerageza by'umwihariko kugarura amahoro n'ituze mu bice bimwe na bimwe aho ibyihebe bitishwe byagiye birahungira mu mashamba, ndetse binavugwa yuko bikomeje kugenda biragerageza guhungabanya umutekano. Ariko kandi amakuru yihuta akavuga yuko hariko harifashishwa ibitero bya Jakajugujugu kugira ngo habashe kubaho garuka amahoro n'ituze. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.